warubizi. Kaze mu kiganiro cacu warubizi, umuryango munini, abantu badukurikirana, abantu bashasha bariko baraza biyongera bagira subscribe, bagasharinga, bakalikinga, abantu bakagira ama commentaire. Mwese ndabakiriye, murazi ko namanda bagumbira yambi hobe mumeze neza, abo bitameze neza nukuri Imana ibagirire neza. Rero ndabakiriye mu kiganiro cacu. Ikiganiro twagize ubushize, nagira nshimire abantu bose bagikurikiranye, abatwandikiye. Hama hari n'umuntu yatwandikiye muri commentaire aratubwira ati nasuye kwakira kandi umwami Yesu, nukuri turashima Imana. Uwo muntu natwandikire muri nimero za telefone, hariho nimero za telefone za warubizi zamazica ngaho hasi, kandi turashaka no kumuronderera abantu bamufasha kugira bamukurikirane. Nukuri rero Imana ibahezagire. N'umunsi mfise umutumire wanje ni umuntu abantu benshi bama basavye, ni ikiganiro cakunzwe. Umutumire wanje nukuri n'umunsi tuza kuvugana ku kintu uburere bw'abana. Mbega ni gute worera umwana mu muryango uzi Kristo? Amba hari ikintu caragenze nabi muri uwo muryango, ni gute abana wobakingira? Rero ntarandiriye cane kuko n'umuntu abantu bama bambagije duhamagarira umukozi w'Imana. Rero nagira ndamwakira hana kazi. Yambi Yesu ashimwe. Karibu cyane papa Kazungu, mumeze neza? Turashima Imana. Namwe n'amahoro? N'amahoro cyane. Nagira ndabashimire kutwita mu kiganiro cyo no munsi. Murakoze cyane, ndabashimiye kuntumye. Kubera iki wibaza yuko abantu bama banditse, ndazi ko namwe mumaze kubibona ava yuko dutangura ikiganiro cyo no munsi. Kubera iki wibaza yuko abantu bama batubwira ati turasabye duhamagare papa Kazungu abandanya twigisha, abandanya adushingira intahe ku buzima bwiwe? Iyo ari ntahe ifise ivyo yubakiyeko, kubakira no kuvuga hari ivyo waciyemo. Mu Kinyarwanda bavuga ngo bikakaye. Hari ibintu umuntu acamwo ukumva neza yuko wewe uvyumvise ugaca ubigereranya n'ivyo uri kurabamwe wewe, ukavuga uti none nimba yaciye muri ibi akabivamwo, akabona umunsi ariko avuga uko ariko aravuga, nje kumenga ivyanje ivyo ndimo menga ni biracoroshe gahoro, ikumena je vyo ukunda ko ndabivamo. Rero nico gituma nibaza kuko intahe twebe twashinze ntaco twisigarije, twabivuze vyose ko twabibayemo, kuko niko kamaro k'intahe, no kugira ngo igire abandi yofasha, igire abandi yokura mu byo barimo, kugira babone ko hariho Imana by'ukuri. Kuko Imana niba tuvuga ko ishoboye vyose, ntaco idashoboye, ntaco umuntu yobamwo Imana itomukuramo. Yego. Rero dutangura ikiganiro cacu, nashaka murabizi ko abatumire bacu aribo bazitangura gusenga. Nashaka dutangure dusenga hama tubone kuja mu kiganiro kazi. Murakoze cyane. Hari ikiganiro mperuka kuraba ubushize, umutumire menga yabanje kuririmba. Naje kuririmba ndabikunda. Yego. Abo muzoca munza kwitana muri worship team. Yego. Nakaririmbo ni gatoyi gusa kanyize mu isengesho. Yego. Kandi mukavuga ngo ntabari twebwe. Yego. Kuko ivyo turiko turakora ngaha si twebwe. Ikubwo umwami Yesu Kristo. Amen. Ntabari twebwe mwami, ntabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe Data rishigwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda, mwami ntabari twebwe. Turagushimiye mwami Imana, turahaye icubahiro izina ryawe,
uri Imana ibere guhabwa icubahiro, uri Imana urukundo dukunda ntandi dushobora kururonka. Uno mwanya nino saha turabo turibo kubwo rukundo, kuko ijambo rya Mwami riratubwira neza yuko abo tugwana nabo atarabe inyama n'amaraso, ko tugwana n'impemu miza ahantu ho mwijuru, ahantu ho mu kirere tudashobora kubonesha amaso, ariko we kuko uri Imana idukunda, kuko uri Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ngo wemera guheba ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Niyo mpamvu turirimba tuvuga ati ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Ibyo tuja gukora byose uyu mwanya turimo, ibyo tugira tuvugane Mwami n'umusavi wawe, ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe Mwami rishize gushigwa hejuru. Reka nyaguhora ku ngoma uyu mwanya uze ku mwanya w'ikimazi, uze kugirira ikimazi benshi abaza kudukurikirana bose. Nyaguhora ku ngoma bumve ko ari Imana itabara, bumve ko ari Imana nkuko tuvuga kuri mushobora byose, bumve ko ari Imana atakinanira, ngo turafise Imana uko biri kose, turafise Imana itananirwa. Ni wowe Mwami Imana yacu, turakwinginza ngo muri kano kanya umanuke ubane natwe, ntihagire ikintu na kimwe dukora nka twebwe, ariko dukoreshwe na wewe Mwami. Turagushimye ku mwanya tuja kumara hano, turagushimye kugiye kuvugana n'umusavikazi wawe, turagushimye baza kugikurikirana bose, ko baza gufashwa, kuko si twebwe niwe uza kubafasha Mwami. Icubahiro n'inganji bishize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze kandi twizigiye. Amen. 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 Urakoze cyane Papa Kazungu. Amen. N'umunsi nashatse tuganire ku vyerekeye uburere bw'abana. Uburere bw'abana mu nzu y'umuntu azimana bivanye n'intahe mwadushingiye, n'abantu batanguye boba ari n'umunsi batanguye gukurikirana ikiganiro ca Warubizi, kubera iminsi yose twamaturonka abantu bashasha baza kuraba ikiganiro Warubizi. Murashobora kugenda, turaza kubashira ama link hasi y'ibiganiro Papa Kazungu yagiye abonekamwo n'umufasha wiwe, muze gukurikirana ivyo biganiro kugira mushobore kumenya ibyo turiko turaganira ko n'umunsi. Rero nashaka tuvugane nk'umuntu yaciye wavuze ngo ubuzima bukakaye mu rugo. Abana, mbega abana bawe boba barabaye afete, wavyitwayemo gute? Nashaka dutangurire ngaho. Karibu. Murakoze cyane. Ni ikibazo ciza gose kandi nkoramutima. Ningo nyinshi zikunze guhura n'ibibazo, ariko ikibazo si ibyo bibazo tuba turiko turahura navyo, ikibazo ni ngene tuvyitwaramo. Kwitwara mu kibazo rero biri uburyo bwinshi, biravana wewe ubwawe agaciro uba uha umuryango wawe. Agaciro k'umuryango, be umuryango ninde? Umuryango ni mwebwe abavyeyi n'abana. Rero ikibazo cyose mwohura naco, nka jewe serugo, umutwe w'urugo, ntegeza gukora ibishoboka vyose kugira ngo nkingire umuryango. Nkingira umuryango mu buryo bushoboka, bibaye ngombwa nk'abana ntihagire ntibanamenye n'ibiriko biraba ivyo arivyo. Anaco gituma usanga mu ngo nyinshi umugabo n'umugore bashobora kugenda bakanyinyana mu cumba. Haya nta kindi bariko bararondera gukingira abana, kugira ngo ivyo bariko barabamwo bo kubera ari abantu bakuru barashaka kubijera, barashaka kubyihanganira, mugabo bagerageza gukingira abana kugira ngo ntibibatose kazi, ntibibonone, ntivyonone ugukura kwabo. Kuko umwana mu kindi bavuga ngo umwana ngo afata cane ivyo abona kuruta ivyo yumva. Hari ikintu ushobora gukora, ndibuka ko hari ibintu je ncibuka nabonye mfise imyaka nk'itanu.
iyo bibaye ibintu bibi rero birashobora kugira ingaruka mbi muri kazoza kawe. Ana mpamvu ibyo twaciye mu vyose twagerageje gukingira abana. Nibuka ko mu ntahe twatanze turi kumwe na madame. Ego. Nibuka ko twavuze ko no mu vyatumye ntarekura kwara gukingira abana ahanini. Aho madame yambwira ngo divorce abantu ntibikunda kuko mu vyatuma numva mfise iryo shaka yuko ntorekura. Icambere nuko nari numva nemeza umutima wanje ko guhura na madame bitabaye ivyigihamana, ariko ko hari wari umugambi w'Imana. Rero nta kuntu umugambi w'Imana turiko tugwanya uko turiko turagwanya, nuko nzi neza yuko tugwanya kubera ivyo turimwo ubu tugwanya atabinezererewe. Nawe satani ntashaka kunezerererwa n'ibidahwanye n'ivyiwe. Ibidahwanye n'ivyo ntibimunezera, mbwa ibihwanye n'ivyo ashaka nta mahoro. Iyo ubonye uri kuragwanya nibiguhe kwiyumvira uti ndiko ngwanywa kubera ivyo ndimwe ari ukuri. Ututegeza kugira gute gukingira uko kururimo. Uko kuri ni twebwe abavyeyi n'abana. Abana rero umwana akuriye mu muryango w'abavyeyi bose akura ari equilibre, akura ahagaze neza, akura abona hirya no hino. Ni nk'umuntu yoba ari ku umunzani uhagaze neza. Muga ukuriye mu muryango w'umuvyeyi umwe ni nk'umunzani uhagaze ku kuguru kumwe, kuko ngo tubiri tuvurana ubufu. Jewe guhura na madame Imana yaduhuje kuko hari hivyo yashize muri madame itahaye jewe, hari n'ivyo ahaye jewe itahaye madame kugira twuzuzanye. Uko kuzuzanya rero biraheza bikagaruka bikagira n'ingaruka ku bana tuvyara. Iyo mugumye muri kumwe, iyo muvanye ingaruka ziba mu buryo bubi kuri abo bana. Rero ivyo twaciyemo byose nagerageje kurondera gukingira abo bana muri izo nzira. Uhejeje gukingira abo bana Papa Kazungu, kubera abantu boba bariko baradukurikirana n'umunsi barashobora kuba batazi umwana wawe, ngira ndamuvuge ni umwana amaze kuza ngaha mu kiganiro yitwa Ira. Twarakoranye ikiganiro, ni umwana w'akarorero vraiment. Ni umwana ubona yuko yakuriye mu muryango uzimana kandi ukamukundisha n'igihugu, kandi ni umukobwa akiri muto, ariko arakura, ariko ni umukobwa akiri muto afise ubwenge bwinshi. Nagomba rero umbwire nk'umupapa w'urugo, wavuze yuko ukingira. Umupapa w'urugo ni nk'umutaka, n'umutaka niko no bivuga, n'umutaka w'urugo, urumva? So Ira umubonye, kandi si Ira wenyene, hariho n'abandi bana bavukana, ariko urabona yuko nabana b'akarorero, nabana bafise ubwenge, nabana bakunda Imana. Rero uri kuraraba uwo mutaka wabubakiye, hariho intangagaciro bafise. Mbega wabikoze gute? Ni ibintu wasengeye? Ni byagenze gute kugira Ira akunda igihugu kurya? Kuko yaje ngaha akiri mutoya, naho yobazi igihugu c'amavukiro hariho n'abatagikunda kurya yobagikunda. N'ubuhe burere watanze nk'umupapa mu rugo ku buryo umwana ahinduka akaba kurya? Murakoze cyane. Ngira mbanze nsubire inyuma gato kuko nari mpejeje kuvuga ko umwana afata cyane ivyo abona kuruta ivyo yumva. Hajya abantu baraturaba mu rugo, naho barashobora kutavuga ijambo na rimwe, muga muri bo barabona, barumva. Mbe muhira abana bumva iki? Twibagire televiziyo, twibagire telefone. Iyo ivyo bitariko birakora, iyo batariko bakora, mbe
iyo muri mu mwanya w'umuryango ko naza ko mu muryango ateza ko umwanya w'umuryango umwanya w'umuryango ni kuvuga iki numwanya mwese nk'akarorero twebwe mu rugo ana turi mu gihugu iterambere umwana usanga se telefone televiziyo mu vyumba hehe ariko hariho umwanya ivyo vyose tubisha ku ruhande wa mwanya abakera abo hambere bita ngo umwanya wo kuziko barindire ko inkonisha bose baba bari aho bariko baratera inkuru twebwe no munsi ntitukija iruhande y'iziko kuko iterambere ryabaye iterambere ariko dutegeza kubikora kuko ni ibintu bifise akamaro mu muryango kuvugana kuko iyo mutavugana muri bino bihugu turamaze kubona ko hari abana benshi usanga bakura n'ibibazo ivyo bita ngo ni depression ugasanga umuntu yagiye yigunze wenyene ni naho tuba turiko tugurura imiryango satani ko satani mu gufata yamashaka ko umuntu amwizora akamutwara ukwawe wenyene kuko ngo babiri barutumwe biri mu ijambo ry'Imana iyo muri hamwe muri ko muravuga murumva nk'abavyeyi murumva abana ibibazo bahura bafise mugafashanya rero gutora umuti rero iyo turiko turavuga bivana na sije turiko turavugana ivyo muvugana muhira nivyo ahanini abana bashira mu ngiro nivyo baserura bageze hanze kuko ntiwohava utera ibigori ngo witege kwimbura ibiharage rero twebwe nk'abantu dukomoka mu Burundi kenshi turavuga igihugu cacu tukavuga ibyo twifuza kuri ico gihugu ingene twifuza ko cotera imbere ingene twifuza ko cova mu bibazo gihitiyemo kuko sico cyonyine haro n'ibindi bihugu byabaye mu bibazo birengeye by'u Burundi burimo canke buhitiyemo ariko no munsi byagiye ku yindi ntambwe betkoho iyo ntambwe twishika ko gute iyo ntambwe ntiyizana izanwa n'abantu kwiyumvira no munsi kazana iciyumviro ubundi akazana ikindi tukabihuriza hamwe tukubaka ikintu gikura ibibazo kikazana ibisubizo rero naho nibaza nti abana iyo bumva muhira muvugana ivy'igihugu muvugana ivy'ijambo ry'Imana kuko umwana ntazohava aja kubaka urugo rwiwe ngo yigire gusenga muri urwo rugo rwiwe ariko twebwe muhira ni ntumbero twihaye kuko hajya mu kirundo bavuga ngo kahise gategura kazoza imiryango myinshi mu Burundi ni imiryango twakuriye turabakristo abakristo benshi katolika rero abantu twakuriye muri katolika kenshi usanga ni kwa kundi turasenga nivyo hariho usanga babifisemwo umwete bakasoma n'ishapure bakagira gute muga hakaba n'abandi basenga kuwa Mungu gusa bikaba bihereye aho rero dufatiye kuri iyo kahise yacu y'abajewe canke mama w'abana mama w'abana wewe yaragize amahirwe kubera yakuriye mu muryango w'abakijijwe ariko jewe nihera ko karorero kuko ntaho nigeze ndonka umuntu muhira mu nzu ambwira iby'agakiza hama nca ndabona impact vyagize ingaruka vyagize ku gukura kwanje kuko naciye nkurira muri uko abandi bakuze uko abo tubana haba muri quartier uko bameze nkabona umenga niko biteza kumira uko nyene
kubera iki hariho ibyo wisuburere mu byagakiza ntigeze ndonka by'urufatiro rero abantu je nimba byarangiriye byaragize ingaruka ku buzima bwanje uko byazigize beje kubona agira ubuntu bwo kumenya iyo Mana bwo kuba nzi Kristo uwariwe nzi nico yakoze nzi n'umugamba dufise ko none ntibyo babyiza ntanguye imbere ko nja kwibwira abo hanze ngo niduhere mu nzu yes ntibiba byoroshe kuko umwana w'imyaka nk'ijya Ira yashitse muri Amerika afise imyaka 12 atarayikwiza afise 10 yakwije 12 yarafise 11 n'amezi nk'atatu aca atangura kuja mu mashuri yo ngaha yaranabivuze muri audio bati nararondera kurondera gusa nabandi kwigana abandi atariko mu nyuma kubera iki narababwiye mu ntako naho ushobora kuva ku kazi nkasanga ari imbere ya televiziyo ariko yigana gutamba ivyo abaririmbyi bo ngaha je nkajaho nkambura nti ivyo naho uri kurabikora uko si vyiza reka kurondera kwigana abandi kuko uri kurigana ntuzi ivyo ariko barakora iyo babivana ntuzi ikiri nyuma y'ivyo bariko barakora wewe ba wewe kuko uri wewe nta wundi Ira abaho ni wewe wenyene ntiba byoroshe kuko imyaka arimo ni imyaka umuntu abageze kurondera gusa n'abandi kwigana go arondera kwidemarka arondera ko abantu bamubona ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose tubishobozwa na Kristo aduha inkomezi harageze igihe mbona kumenga turiko turanyinyana kubanti ibi ntaco bizomfasha atari uko bizohava bitera icuka kibi hagati yanje nawe aho rero no shaka gushika papa Kazungu bacu bigenza gute nta kundi nabigenje nagiye ku mavi ko naranya ko nitwabandanya uravuga ijambo rimwe ukaja ku mavi ni nk'imbuto ubivye kuyivomera niki nugusenga kuko jewe ndi papa wiwe bashaka kumuhindura nagira wotanga itegeko nka kwa kundi abapapa bo bameze bakubwira ati urashizeho itegeko kandi utegereza kurikurikiza uko nyene itegeko ni kimwe mu kindi bavuga ngo inkoni ishikira igufa ishikira ingeso gushiraho itegeko umuntu arashaka kumushiraho itegeko akakwereka ko ari kurikije mu mutima iwe iryo tegeko yarajyanse kuko utabona mu mutima iwe wabona umenga ariko ararikurikiza hariho ibyo adakorera muhira kuko abona yuko niyabikorera muhira biza kumutera ikibazo n'abavyeyi agahitamo kuja kubikorera hehe ni hamwe hacatangura ingeso uko umwana aja kw'ishure ukumva guhamagara ngo umwana ari hehe wewe wamudepoje kw'ishure bagacava kw'ishure akigira mu bindi kubera iki hariho ibyo ashaka gukora ngo adashobora gukorera muhira ni naho rero ijambo ry'Imana ragaruka katubwira ngo nitugire ubwenge nk'iki nk'inzoka no mu kurera abana nimba je no kwibaza ko je ndi papa w'abana ashobora gushiraho amategeko agorora umwana azo ndiko ndibesha ariko ninamubwira nti mwana iki niki hama nkaca ngenda iyo n'imbuto nteye nkaca nja hariya mu cumba nkaja ku mavi mana ndakwinga ni wowe uyu mwana ni si none ugira na papa n'abamama n'abagabo n'abagore bose bafise abana umwana ni ingabire y'Imana yes Imana mu kuguha uwo mwana imuguha imufise ku umugambi sije ndamufise sije fise umugambi kuri Ira ariko je ndi hajya kugira ngo ndamwerekeze agiye gutya ngarukane
naho nyine n'Imana nta Adamu na Eva babwiye ngo iki ngo ibiri mu itongo byose ndabibahaye ngo kiretse kijya giti ngo uzokijyako ntazobura gufa ugira ari naniwe kukinzitirira kandi ntagire ugishikira nta gikenye ikoresha ugiye gukoresha igikenyere kenshi resultat ntiba nziza anashaka gituma no mu by'isi bavuga ngo reka ngo tureke iby'intambara ngo tuje mu biganiro azakoma kesha bavuga ngo tugire ibiganiro negotiation no mu miryango ibiganiro birafasha kurusha ariko twebwe abazi Imana ni ibiganiro iyo tubifata nk'imbuto kuvomera niki mu gusenga kuko uzi neza yuko Mana jewe ivyo nshoboye gukora ni ibi kumuganiriza kumwereka itandukaniro ry'icatsi n'ururu mugabo ibisigaye canja kumavi Imana jewe ivyo nashoboye gukora nibijya ibisigaye nti wewe je shobora guhindura umuntu ariko urashoboye kumuhindura jewe ivyo nateza gukora ndabikoze ngore nahawe nawe Mana kora ibyo bisigaye rero abana Ireland ndibuka ko bashitse ngaha muri 2017 ikintu cyambere yambariye bamaze nk'ukwezi kumwe yaramwe ngo papa ngo je nshaka tuzokwisubirira iwacu aho abandi bana baryoherwa niyo baje muri bino bihugu mwe yarabatse no je numva nshaka tuzokwisubirira iwacu ni kubera iki ngo iwacu ngo urabona ngo tubayeho ubuntu bitandukanye ngo ahanga umuntu aguma mu nzu ngo ni kwishure mu nzu ngo bitandukanye n'iwacu ngo iwacu uraba kwishure ngo aca ugakina n'abandi bana hanze umva lo social yiwacu no ngaha ngo biratandukanye kuko n'umuntu akunda kuba mu bana acharambira ikintu koze ku mutima wanje arambira ati papa wewe waratubwiye ko wasenze Imana kugira tuze aho tubwira ko Imana igukunda ubu rero natwe uburesubira usenge Imana ihindura ibintu mu gihugu cyacu Burundi abantu bakundane cyo twisubirira inyuma kandi ndabisengera iminsi yose kandi bizoshika igihe cy'Imana nukuri Imana izobikora nashaka tugere ahantu uri kuraraba abana bo ngaha muri iki gihugu ayura mu kiganiro yaravuze wanabivuze yaravuze yuko harageze igihe atangura kumera nk'umuntu agomba kugwara depression abana b'aba teenagers benshi baragwara ndashaka tuze kuvuga no kuri side y'abavyeyi ariko cane n'umunsi numvise shaka ko tuganira ku bana abana b'aba teenagers benshi baragwara ugasanga barigunze ukabona yuko umwana atamerewe neza mu kiganiro Aira yarabivuze nashaka umbwire nk'umuvyeyi watubwiye yuko hariho umwanya w'umuryango mwicara mukaganira mbega warigeze ubona yuko Aira agwaye afise ako kantu ko kwigunga gushaka kwishushanya kumera nk'abandi urakoze cyane nk'umuvyeyi uri umuvyeyi urashaka kutabivuga mugabo wabibonye urashaka kutabivuga kuko bitaryoshe kuvugika ariko wabonye ko biriho ico gihe narakibonye kuko mu vyatuma umenga arafise iyo depression haragiyemwo no kuremegwa nivyo ndamushakako umushaka ko ingene nshaka ko yitwara nihagishika muri Amerika haheze igihe gito twari tumaranye hafi imyaka 4 tutabonana tutari kumwe we igishika ja mfitiye nico ko we yabona umenga ibyo ashaka byose bitabimera uko nyene muga nanje nk'umuntu nari maze imyaka ishikine ndi ngaha nari maze kubona aho dutakariza kenshi ahariho nari maze kubona ibyo kwemera ibyo guhakana ibyo kwirinda ibyo
kwakira n'ibyo guhakana. Rero nk'umwana w'imyaka 10 ibyo ntashobora kubitahura. Ndakunda kubabwira nti iyaba ababyeyi banje bari bakiriho sinzi no bashimiye kuko hari ivyo bambujije nkinganuko kwanyu nkabona umenga baranyanga. Ariko no munsi ndabyibutse ndashimira Imana nk'abantu Imana warakoze cyane gukoresha ababyeyi banje kumbuza bijya bintu. Kuko iyo batabimbuza iyo ndabijamo simba ndubundi uno munsi. Umwana arafise ahageza mu gutahura. Rero kenshi abana baja muri iyo depression kubera twebwe abavyeyi tutaraba ngo tumenye aho bageza mu gutahura. Tugomba gushiraho ya mategeko bavuga tutarabye aho bageza mu gutahura. Umwana n'umwana uramushakira neza nivyo ko nababwira imisa nta kintu na kimwe nzokubarira kigushakira inabi. Naho muri kano kanya bo ubona umenga ndiko ndakubuza ibintu bashaka gukora. Ivyo ndiko ndakubuza nuko ndagushakira neza. Ejo haza uzobitahura. Ngawe kibabaza kenshi nuko mugera kubitahura. Ni nkuko ndiko ndababwira ntiyabavye banje bakiriho. Muza kubitahura abo mwoshime batakiriho. Mugabo uno munsi ndiko ndabikubwira kuko ndagushakira neza. Rero abavyeyi twirinde gukoresha igikenye cyane. Igikenye ni gukoresha inguvu gushaka gutegeka wowe ibyo ushaka wewe ngo umacha bikora uwo mwanya nyene. Jani fatira ko karorero nararondeye guheba inzoga imyaka 5 irahera. Mpeba kuwa mbere nkaheba kuwa kabiri kuwa gatatu bikanka. Nkaheba kwa Mungu ndabona nti natwe abantu bakuze hari ibitunanira hari ibitugora. Umwana muto nawe muherekeze umutahuze buhoro buhoro hamwe no gusenga. Bantu b'Imana gusenga niwo muti wa byose. Gusenga byose niho vyugariye. Twe twibaza none gute hari umukozi w'Imana akunda kuvuga ngo arivyo tuvuga ukamenya ni ivyivugo umenga na maslogan. Batuvuga ko abana ari ingabire y'Imana. None ibaza ko je ndabakunda kurusha uko Imana bakunda. None Imana naje duhurira he? Kristo yigishije abigishwa be gusenga. Nico kintu bamwaje gutwigisha gusenga. Ngo gusenga nico kintu kiduhuza n'Imana. Ikintu cyose kikuremereye kugira ugushikiriza Imana uca he? Gusenga. None abo bana ko ari Imana baduhaye tubonye hari kitagenda neza uja he? Kumavi. Uja kumavi. Kandi Imana irazi kabiroranya. Uno munsi ndakubwiza ukuri nimba hariho ko ndibuka ko harigeze kuba igihe hageze gusenga tadufise umusoma igicaniro kwa gatandatu muhira. Ni wari umunsi wa mbere banka mu buzima. Kwa gatandatu amwanya masaba gusenga arageze bose agatangura kubere umwose yaribere mu tuntu twiwe undi mu tuntu twiwe. Nga uno munsi niwe watwibutsa. Ubu baranadugije bati no iminsi ndwi dusange rimwe gusa turondera undi munsi basi tugira iminsi 2 kubera iki igihe cyose ikindi kintu ngomba ko abavyeyi batahura. Iyo muri ko murasenga ntimusengera abana batabona. Naho buri kusenga wowe nyine ubwawe niwe uri kusoma Bibiliya somera aho abana bakubona. Hanyuma niba ari kurasengera ushobora kubabwira abana bawe ati ndiko nsengera iki. Hama Imana ni yakwishura. Shingira ntayimera kuza kwishingira mu isengero bazo yishingire muhira. Yes. Abana bamenye yuko gabo ndiyo dusenze Imana irishura. Kuko
intahe bumvira mu mashengero barashaka kubona umenga ni ibintu bisanzwe mbwa iyo yumviye muhira ibintu yabonye ndibuka ko hari umunsi bigeze gufata atariho ndije cugenda nibere mu kazi ko mwibarabara yego cyasanga bagiye mu masengesho y'iminsi 40 n'urya muhungu mu cyarasi ico yarasi imyaka 10 minsi 40 boss amasengesho yashizweho n'abajya bakobwa babiri na mama wabo n'ujya mugashaka ati na Jesse nshobora gufungura zofungura ku mugoroba bari kubasengera ikintu basengera mu minsi 4 bari bishu ndabona nti Imana nimba Kristo arabwiye intumwa ati nimureka abana baza honda kuko ubwami bw'Imana ari ubwameze nkabo wowe urenze uhaguruka umuntu w'imyaka 10 ngo urisonzesheje bano Imana ariko kugira ibyo bikunde uwo mwana w'imyaka 12 ateza kuba afise aho yabibonye yes twebwe abavye tubikora kangahe hano tubikora kenshi bakora ngo amasengesho mu ibanga reka muri famille nta vyibanga bibamo mu muryango ni muyagira amasengesho umuryango wose uzi tugira dusengera iki kiniki hama mwishuwe intahe muhire ubwa mbere na mbere kugira abana bakure bazi yuko ati bwabo niyo ikintu kinaniranye n'amasengesho kuko no kwa papa na mama twara tubibona bafise ikibazo twafata amasengesho kandi Imana ikadishura ipfa ko bagira aho babikura kuko ngo nta utanga icyo adafise hariho hari abavyeyi bunyene boba bariko baraca mu kigeragezo c'abana bikaba bibagoye akagira n'igihe umuvyeyi avuga ati ndahevye mbega iyo umuvyeyi ariko araca mu kigeragezo c'umwana ni gute yo kwitwara nababwiye nti Ayira yaratubwiye ati je papa abavyeyi banje barambaye hafi muri ico gihe nari ndabakeneye ngwaye depression mbega ni gute umuvyeyi yofasha umwana na cane shaka tubivuge kubera ngaha anye muri iki gihugu nukuri abavyeyi bari busy na mashifti ni ari imyitwarariko myinshi usanga itandukanye imiryango ni gute rero umuvyeyi ashobora gufasha umwana ariko araca mu kibazo kuko barahari bariko baraca mu kibazo canke ni gute umuvyeyi yobanza no kubona yuko umwana ariko araca mu kibazo kugira ngo umenye ko umwana ariko araca mu kibazo kugira ubimenye nuko ubwa mbere na mbere ubusanzwe uvugana nawe mu bihe bisanzwe nimwe navuga ntifu ko habaho umwanya w'umuryango aho mwisanzura mukavugana utu n'utundi ico gihe urabona umwana ariko avuga mu bihe bisanzwe iyo agiye mu kibazo urabibona mu gihe mutavugana hari imiryango usanga umwana ava ku ishuri mucumbiwe ku telefone yiwe cyangwa kuri iPad yiwe akavayo amanuka mu gikoni kuraba ivyo afungura agasha asubira hariya kandi abavyeyi bakabona umenga ibintu ntibisanzwe kuko ejo niyaja mu bihe bidasanzwe ntavizomenya kuko nibihe bisanzwe vyo ntavyuzi yes rero duteza kubanza kubana nabo bana mu bihe bisanzwe kugira ngo nihagira ikidasanzwe gishika mu buzima bwiwe ubibone uramaze kubona abantu mukorana mu kazi urashaka kuza mu gatondo aje ku kazi ukabona yuko hari kitagenda kuko uko umumenyereye si kwameze no kubera mumaze igihe mukorana acumbira umwana wawe mutavugana bizokora kumumenya iki gihugu wabivuze abantu bari busy cyane ariko kuba busy sinovuga ngo abantu reke gukora oya tuteza gukora mugabo gukora nta muntu akora amasaha 28 hari imvugo twihaye ya busy nkuko umenga muri Afrika ntibakora
hari nakora amasaha 8 ngaha ku munsi Yes. amasaha 8 kandi agacabwa ko ari busy ngano muri Afrika akora amasaha 8 abagafise still bakaja mu ngo bakaraba imiryango natwebwe ngaha turazi kitugira busy jeni yuko umuryango utaraza narashaka kuva mu kazi nkora shift ya kabiri tangura saa 9 gasha saa 5:30 y'ijoro acashika muhira nka minwe saa 6 y'ijoro abantu ubureko saa 6 y'ijoro i Burundi barikanguye bari kirance ntangura rembaza amakuru nyene bimeze mwa nkava ku kazi napanze ntingira nshike muhira noge mfungure hanyuma ce mvugana nabo muhira nk'iminota 30 nibankundi hamace njyama nkashika muhira ivyo napanze vyose nkiri ku kazi ntagire n'ikiri kimwe nkora nkashikira kuri telefone sinza akantu kakwesa ngoja kuri Facebook ukaja kuri Facebook ugaca scrolling ukazomanuka kandi haguma hazi ivyo ushaka kubona ukiro truva washitse muri saa 6 y'ijoro ukabona saa 11 mu gatondo nturoga nturafungura uracari ku telefone kandi uteza kuryama kugira ngo saa 8 uzobugiye ku kazi rero hari ivyo twita kuba busy bidasigura iyo busy tuba twavuze ko abantu bashaka ko tubabwira ko turi busy ivy'akazi so umwanya wose tuba turi mu vy'akazi akazi garafise amasaha yako bitunanira kujera amasaha kujera umwanya rero nimba ikintu ugifise ku mutima ngo akari ku mutima niba kazindura amaguru akababaje umutima kazindura amaguru nukuvuga ko nimba urugo rwawe ari rwo ruri ngaha ku mutima ibindi ubishira ku ruhande ugakora amasaha 8 nimba amasaha 10 mbwa amasaha asiga 18 ukabuze neza yuko uteza kuri muhira ukaraba ivyo muhira navyo kuko abana none ko bitwa abana barashakeneye suivi none ndayibagirira ere gutayigize abana turabagaba mu buryo bw'umubiri urashaka kuba waha amategeko wagira iki mugabo wibuke ko ufise abana mu buryo bw'umubiri n'abana mu buryo bw'impemu buryo bw'umubiri nibajya ubona mu buryo bw'impemu ni bajya muri bajya nyene none abo mu muhemu ubagaba ngo iki tugomba kwatara physique gusa hamaro spirituel nayo mu buryo bw'impemu anabwo buryo bukomeye buhambaye ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimugatinye wica umubiri gusa hako mutinya ushobora kwica umubiri n'ubugingo niwe yaduhaye abo bana kandi yabaduhaye ngo tubarere mu buryo bw'umubiri gusa mu buryo bw'impemu umuntu amaze gatatu adafungura niko science niko bivuga ngo umuntu w'umugabo amaze iminsi 3 adafungura ashobora kwitaba Imana umugore ngo amaze iminsi 5 adafungura ashobora kwitaba Imana mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'impemu kuko Kristo yavuze ngo erega umuntu ntatungwa n'umutsima gusa tungwa n'ijambo ry'Imana none ni kangahe ubu kuri ino si abakiri bazima ni bangahe abamaze gatatu badafungura mu buryo bw'impemu ni bangahe ni bibazo dukwiye kwibaza twese tukaraba intandaro yuko abana bacu bameze uko bameze no munsi nuko hariho uruhande rumwe dusa n'ababahevye Nigute umuvyeyi none yogaruka akitwararika umwana wiwe kugira amufashe mu ngorane yo bariko araca ubwa mbere na mbere nkuko nabivuze umuntu atanga ico afise twebwe ubwacu tubanze tugaruke twebwe nk'abavyeyi tugaruke tumenye
responsabilité dufise izariza, hama tumenye n'ingene tubwirizwa kuzikora, tumenye ko uburere buri uburyo bubiri, hari uburyo bw'umubiri mu buryo bw'impwemu, kandi uburyo bw'umubiri ni resulta y'uburere bw'uburyo bw'impwemu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niturinde imitima yacu kuruta ikindi cyose, kuko ubugingo ariho bududubiriza. Ibyo uzabona ku mubiri ku muntu inyuma ni resulta, ni ingaruka y'ibidudubiriza muri we. None abana bacu tuko tubafashaga ngo muri bo hadudubiriza yiki, ngo niturondere kwifashanya n'iki n'isi. Ariko hari abavyeyi ntawe ndiko ndakira urubanza, ariko hariho abo usanga umenga kuba umwana ashano bivuga ngo iki, hari igihe usanga twebwe abavyeyi bwacu tugira uruhara mu konona abana bacu. Gute? Mu kubareka bakora ivyo bashaka kugira baduha amahoro. Je hari ivyo nshaka kwikorera by'uwanje kugira ndabikore ntekanye, ehewe kora ivyo ushaka. Ivyo umurekitse ngo akora ivyo ashaka, ntuzi ivyo agiyemwo ivyo ari byo. Ikintu imbere ko kiboneka mu buryo bw'umubiri, mu buryo physique, kibanza kubaho spirituel, mu buryo bw'impwemu. Uno munsi turabona ama movie cyangwa ama film, ama cinema, sinzi turiko turaraba duhere kera. Je ndibuka ko nkiri mu mashuri y'intango hari aho twahora tuja kuraba ama cinema. Rimwe wasanga bamanitse agapapuro ku ruhome rw'inzu, bamwe no musinga cyangwa ku ga tableau, usanga ngo hari ngo Rambo 2 cyangwa Rambo 3, Chick Norris, kwinjira ugasanga n'amafaranga 200, cyo gitwara 200. Wasanga ari cinema imara isaha imwe n'nusu, ibaye ndende. Ariko uko iminsi igenda niko n'ama cinema igenda bayategura bahindura, ntibakigiriza isaha n'inusu ngo baherezaho. Ubu bagira urukurikirane, kuko bagomba kudufata umwanya ukwiriye, kandi ubwo rukurikirana ayo maseri ahihereye episode ya kabiri ahihereye ihera ubona ko hageze kushaka kubona ibiza gukurikira. Yes. Hariho umuntu ashobora kwicara kuri televiziyo ariko araba sinema amasaha 10 agahera. None kubera iki bobo bahindura tactique bivanye n'ibihe turimo? Uko duhindura ibihe bo niko bahindura abisi. Kubera iki barondera ko natwe duhindukana nabo? Ariko twebwe tuzi neza ko dufise Imana idahinduka. Uko yasabye abisirayeli ati mu gihugu c'isezerano nimwashikaye ntimuze muhinduke, ntimuze mwifatanye no musanze, ahubwo muze mu mabera karorero kugira bahinduke ku bwanyu. Natwe bwo no munsi niko tugiye gukora. Hariho byiza ngaha kandi byinshi, dufate ibyo byiza, dushire kuri byiza dusanzwe dufise, turushirizeho kubabeza abana bacu muri kino gihugu. Ndakubwiza ko umuntu ufise umwana muri kino gihugu wamushima Imana, uti Imana ndagushimira ko ari ngaha, ariko unshoboze je kumufasha nkuko bikwiriye, hanyuma nawe umushoboze gutahura ubufasha ndiko ndamuha nkuko bikwiriye.
ahinduke nkuko ushaka kuko umufise ku mugambi ni Imana imufise ku mugambi si jewe. Turangiza ikiganiro cacu muri iki gihugu tubayemo kenshi hari igihe usanga hari abo twasize muhira donc muri Afrika bakaza badusanga canke twege tugataha tukagenda kubasanga. Rero nka wewe papa Kazungu famille yawe yaraje mukuza hari akantu wacishijemo tugira ati jewe nije nubaza yuko nagize uruhara mu kuremera umwana wanje. Hari ukungene iyo distance gap iba yarabayemo imyaka 4 2 umenga hari hica umwana atakuronkanye ukaca ushaka kumuha vyose ari vya bindi bigaruka kuri hahandi ngo utubwiye ati urabe n'ivyuha umwana urabe n'ingene uburero uri kuratanga. Mbega ni gute iyo gap yoba yarabayeho, ni gute umuvyeyi yoshobora kuyikoresha akayikoresha neza kugira umwana ntiyangirike, novuga gute ntiyononekare, umuhe vya bindi bikwiye naho baharabaye iyo distance ntihagire ikintu na kimwe. Novuga kenshi hari igihe usanga kenshi kandi n'ibintu vyama vyashitse ukabona yuko umwana arabaye spoiled, nabivuga gute mu Kirundi, arononekaye arabaye spoiled kubera arashitse muri iki gihugu ntimwari kumwe, vya bindi vyose nk'impuhwe z'umuvyeyi utamuhaye ugaca usanga ushatse kumurekera ibintu vyose. Mbega ni gute umuvyeyi yo kwitwara kuri uwo mwana yoba batabanye igihe kirekire? Ni kibazo kitoroshe kujera kuko umwana we nka Ayra niwe yitwa ko yarakuze, niwe twanavugana kenshi ku telefone. Ikibazo ca mbere igihe cyose tuvuganye yambaza papa tuzoza ryara. Hano twabivugana, hano yambaza ico kibazo atana dose ndanarumvika. Umva ni ikibazo cari kigoye kuko narabona ingene namwishu. Muga hamaze kugera ko baza bashitse hajya Imana ni Imana nkuko babivuga ngo n'umukozi w'umuhanga. Ibintu byose irabishira ku rutonde. Uko twatanguye turi mu bibazo je na madame tunyinyana mugabo uko ibihe vya imisi yagenda niko yagenda ishira ikintu mu kibanza cacu, hageze ko baza dusigaye tuvuga rumwe. Hageze ko baza yaratangwe gushingira intahe abana babwira ingene ngaha nikebaguye nisonzesheje nagize iki kuko yaramaze kubona result, kuko mu ntahe narabivuze ko nisonzesheje kenshi imisi myinshi. Imana yarampa indoto canke inzozi zirimo ama message nazibwira umufasha ico gihe atari bwatahure akabona umenga ndiko ndamubwira ivyifuzo vyanje, mugabo mu nyuma agenda atangura kubona za ndoto namubarira zitanguye gushika, bitanguye kuba mu nyuma rero hagera ko nawe avuga ati asha ndemeye n'ukuri Imana ndashizaho ubugombe bw'Imana buri. Dutangura guhuza, uko guhuza kwanje nawe kwaciye gutuma yegera abana akabereka akigoro nanje nagize ngaha, kuko yarasanzwe azi neza ko hari hindi miryango situation twarimo vyari koroha gose ko ncambwa nti reka nirondere undi mugore ngaha. Ariko arabona yuko hariho ico nagombye kugumya, hariho ico nagwaniye, hama nawe acamfasha kukigwanira rero muri ico gihe acamfasha kugikomeza a partir yahora yarari ico gihe akiri Bujumbura. Acatangura kubishira mu bana, aca bashika ngaha abana yamaze kubategura, yamaze kubereka sacrifice akigoro y'abaje nagize canke
mama wabo yagize rero bashitse ngaha ico nakoze sikindi nkuko bavuze imyaka iniheze mutari kumwe n'abana hari ibintu baba bakeneye babona umenga ivyo byose bakeneye ucubikora uko nyene hariho ivyo uvuga uti ibi nabikora ntaco vyonona kaho uti ngira ndabatware tuje gutembera ndabagura ivyo bashaka byose ivyo nta nakimwe vyonona mugabo ivyo ukoze byose garuka inyuma ubabwira uti yamara ibi muri kino gihugu bimeze ku gukoresha amafaranga abakoresha gutya kuko byose urabona na mabills biratandukanye na hariya ukoze ukutariko wirotruva udashoboye kuriha ibishanke biriya bikakugirira ingaruka ejo haza ugendera basigurira ikintu kimwe cyose ukabasigura kandi kubasigurira ukabasigurira mu mvugo y'umuvyeyi umuvyeyi nawe imvugo yiwe hari habibaza ko kuba umuvyeyi ari kuba utanga amategeko ega amategeko urayatanga mugabo mu mvugo yiye none Imana si umuvyeyi yemeye gutanga Kristo kugira ngo akureho nk'umuvyeyi adukunda akureho bya bindi byuko biba ikibirira haho nyene ucuhanirwa aho nyene Imana atanze Kristo none nimba Imana atanze Kristo kugira ngo twebwe no dushobora kuba twogirirwa imbabazi twokwitwara gute imbere y'abana bacu nitubarere uko bikwiriye mugabo menya aho uri kurabarera hariho iki ni igihugu umwana afite ijambo kurusha umuvyeyi ugira gatoye agahamagara ya telefone kandi ayihamagaye ntibiba byiza kuri wewe canke kuri we biba bibi kuri mwese hariho ivyo ugerageza kwirinda ngo ntibibe nta handi reho kwirindira atari muri Kristo abana bashire mu kundero baha amategeko mu bugwaneza mugabo cyane wegera Imana amen tubone ko gusenga ari ikintu cyane ndiko mbwira abapapa kuko uzurabe no mu mashengero uze mu mashengero uzosanga abantu bagize ishengero uzosanga nka 80% ari igitsina gore uko nukuri kuriho ugusanga aretse uko abamama gusa haribaza ko gusenga umupapa asenga ko ari umuntu ngira ngo bimeze ukuntu oya ko ngo itanguriro ry'ubwenge no kubaha Imana amen uyubahe muri byose amen nukuri urakoze unyibukije uriko uravuga unyibukije sinzi umuntu twako turatera inkuru mu ndwi iheze arambwira ati jewe nakuze ati niga ku ishure donc yiga muri boarding school atugira ati jewe ati kubera ati abavyeyi banje barasenga cyane ati ariko mama yarasenga cyane gose ati ku buryo nta kintu na kimwe nashobora kumuhisha ati rero kubera namara umwanya munini ku ishure nashe nashaka kugenda nkaryoherwa nkagirana atariko rero ati ya migambi yose napanga mu mutwe ati kubera mama yari umuntu asenga ngo mu gitondo naraye ndayipanze mu gitondo yacaza akabimbwira ngo hajya ngo n'umunsi wavuze ngo uza kuja hana ati nkuze naramubaje ati mbega mama bijya bintu wahora umbwira kandi ntabikubwiye wabikura he ati Imana yarabimbwira ikambwira ati umwana wawe uyu n'uyu agira kora iki n'iki dutumira abavyeyi nukuri ni vyiza kugira fondation umuryango ufise fondation y'Imana nukuri nta buhombe burimwo abana nukuri ntabwo bononekara naho bagiye la fois passée twarumvise intahe nayo nyene uwo muntu nzomutumira ngaha muri warubizi umwana we yamugoye cyane ariko ubu n'umwana wa mbere ngaha muri Amerika agurisha amazu n'umwana azwi ururangiranwa vraiment ariko n'umwana mama we baramutelefona akavuga ati ubu naho niki yari amaze kumenya amanimero yose atelefonamo hari pote z'abana nukuri abavyeyi ntibacika intege
gufasha abana babo ni ikintu kigoye cyane, ariko mwumvise umukozi w'Imana Papa Kazungu yabitubwiye, nta ruhombo rurimo. Genda aho umwana ubona yuko bigiye kukunanira, subira kandi ufukame ubwire iyo mana yawe, kandi Imana izogufasha. Papa Kazungu nagira ndagushimire, wakoze cyane kuza mu kiganiro. Sinzi ko ufise akajambo wobwira, ikintu cyose kiri ku mutima ubwira abantu badukurikiranye n'umunsi. Mbere na mbere nagomba maze nshimire umuryango wanje. Oh yes. Umashimire madame ku ruhara rudasanzwe yagize mu ndera abana bafise, kuko niwe yabanye nabo igihe kirekire. Jewe naje nunganiraho yaragejeje aho ari, yumve ko ndamushimiye. Kandi ashimye n'abana banje, nukuri ndashima Imana kuko yaduhaye abana sinzi nenge no bivuga n'umugisha, yaduhaye umugisha. Amen. N'abana ubwira bakumva, n'abana nta mwana numwe no hava mvuga ngo yarangoye canke yaragize oya nukuri. Uwo mbwiki yaracumva, uwo mbwiki jya ndabashima kuko n'igihe batanyumvise baragaruka mu nyuma babitahuye bakaza bakansaba ikigongo. Papa ungirira ikigongo, kijagere sinavyumva papa, ariko ndavyumva ngo ndabitahura. Ayo yarigeze kuza kumbwira twaradupfa abantu b'abaririmbyi yagomba gukurikira cyane. Mugabo mu nyuma ndarondera ukuntu no bimusigurira ntamubabaje cyane ntamukomerekeje. Mu nyuma après nka 2-3 ans araza arambwira ati papa nje kusaba ikigongo, kubera hamwe wahora umbwira ibi n'ibi sinabitahura, ariko ubu nabonye ko ari byo, none ngirira ikigongo. Rero kugira abana nk'abo n'umugisha. Hama nkaca nsaba mbwira n'abavyeyi bariko baratwumviriza batukurikirana ntibacike intege. Nta kintu na kimwe kinanira Imana. Imana niyo yaguhaye abo bana, kandi Imana niyo niwasura kugaruka ukereka iyo Mana uwo mugisha yaguhaye, ndakubwiza ukuri uzoza gushenga ntaho uvuga uti bwa bundi nije naratevye, nije naratevye ko nagombye kwigwanira. Twebwe nk'abana b'abantu turasa tutarenza, turasa ko twogwana tukagira aho tutorenza. Mbwa Imana kujya yitwa mushobora vyose, niyabona ko uyeretse ivyo uyereka vyose bivuye mu mutima vy'ukuri, izokwiyereka ko ari mushobora vyose, izogutabara. Imana ibahezagire cyane. Amen, amen. Imana ishimwe cyane abantu bose badukurikiranye. Ndazi yuko kino kiganiro kizogira ico gikoze ku miryango, ku bana, abana badukurikiranye, aba teenagers. Nukuri biragoye, especially mu myaka muba murimwo, biragoye cyane kumva ubu nyene. Ariko ico ndabasavye, hariho aba teenagers tora tuvugana tuganira, nukuri hahandi mubona yuko bigiye kubagora, garuka ku Mana. Ntabwo ukeneye kuvuga amajambo menshi, pfa kuvuga ati Mana mfasha, nyobora muri iki kintu, muri each and every step ubugiye gufata mu buzima. Kandi mwibuke kuganiriza abavyeyi banyu. Umuvyeyi ni umuntu akomeye, urashaka kuba utabibona ubunyene ukavuga ati umuvyeyi wanje ari so boring nkuko abana bama babivuze, ariko nukuri gisha inama umuvyeyi wawe. Niwe muntu numva umenga yo guhanura, ni wagukunda, uretse uhavuye Imana. Umuvyeyi wawe niwo muntu wa mbere agukunda kurusha uwundi muntu wari we wese. Rero abantu bakurikiranye kino kiganiro, Imana ibahezagire. Nditeze intahe zikomeye bivuye muri iki kiganiro. Abavyeyi bariko baraca mu bintu bigoye nukuri, bivanye n'abana bafise,
tumbira Yesu niwe gisubizo c'ibibazo byose twoba twibaza ko dufise muri inosi. Nukuri ntimucike intege, don't give up. Abo bana ni umukozi w'Imana yatubwiye ngo ni imigisha Imana yaduhaye. Nukuri bagweko mubafashe naho baba bakoze amakosa. Nukuri bafashe kugira umunsi bavuyemo mujye ku mbuto y'ivyo mwarimye. Rero Imana ibahezagire abantu bazokurikirana kino kiganiro, abantu badukurikiranye nukuri Imana ibahezagire. Dukorera muri CLC, ni ishengero riri muri Phoenix, tukaba tubatumiye imisi yose vendredi turafise praise and worship itangura kuva 8 p.m. gushika midnight. Kaze tubane, abari kure murashobora kuraba kuri YouTube za Christ Life Center. Ni imisi yose tuba turi live. Sunday naho nyene tukaba dukorana kuva igihe c'isaha 4 n'igice gushika 1 p.m. ni muze tubane. Hama imisi yose warubizi iba kwa gatatu 5:30 saa 11 n'igice. Please ni muyirabe, muyisharinge, mukomante, please subscribe. Genda mwandike #warubizi mushireko link. Ndashimiye abantu bose. Ubu unye narabonye abantu kuri Instagram barataginga ikiganiro warubizi. Nukuri Imana ibahezagire. Hariho abantu benshi tumaze imisi tuvugana bariyizi. Nukuri ndabashimiye abantu baraba ikiganiro warubizi bakabisharinga. Imana ibahezagire cyane. Rero ngakoze kubana natwe abantu badufasha no mashusho ni NIBA. Nababwiye vuba cyane ko nzobazana ngaha anye mukababona. Nabizigirwa mubandanye mubarondera bazobakorera ibintu byiza. Rero Imana ibahezagire. Je nateguye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Bye bye, God bless you. Warubizi.